mu mwaka wa 2022 imbere yo mu kwezi kw'icumi niho abarundi baheruka kurabira inkino kuri stade Intwari. Mu mwaka wa 2025 inyuma y'imyaka 3 hafi abarundi bizeye gusubira kuri iyo stade na cyane kuraba intamba mu rugamba. Yaba Alexandre Muyenga rongoye FFB hamwe na ambassadeur Gervais abayeho umusiranganye mu byageje harimo inkino bose bamenyesha ko mu kwezi kwa gatatu stade Intwari izoba yuzuye. Mu ntango za kuno kwezi kwa mbere umusezero warashitse, ama vestiaire ari karakogwa. Twizere gusubira kuraba rero intamba mu rugamba kuri stade Intwari mu mwaka wa 2025. Reka turabira hamwe amasango arindiriye intamba mu rugamba muri uno mwaka wa 2025. Ubwa mbere nuko mu kwezi kwa gatatu intamba zizokwakira Cote d'Ivoire na Seychelles. Uravye umwanya usigaye ariko amahirwe ni make yo kinira Bujumbura kuko abahinga babanza kugenzura ikibuga hama bakacemeza. Irindi sango ni mu kwezi kw'icumi. Uburundi buzokwakira igihugu ca Kenya muri izo nkino nyene zokurakuranamwo barondera ibihugu bizoja mu gikombe c'isi yose mu mwaka uza. Aho birashoboka. Ariko kandi Uburundi burashobora gukina urukino rwa kivandimwe imbere y'ayo matariki yose yo mu kwezi kw'icumi. Ni muri uno mwaka nyene. None twizere gusubira kuraba intamba mu rugamba muri uno mwaka kuri stade Intwari nyuma y'imyaka hafi 3 irenga intamba mu rugamba zidakiniye kuri iyo stade.